Munyemere ndabaramutse amahoro y'Imana bakunzi ba television heritage nongera ndabaha ikaze muri kiganiro Himbaza. Nkuko mumenyereye ni kiganiro tuba dufise umutumire aho tumarana kanya nawe kugira ngo tuganire kuje n'ubuzima bwo guhimbaza hamwe n'ibikorwa bitandukanye ariko arakora. Kuri no munsi rero dufise umutumire sijya mbere tumwakiriye ni incuro nyinshi maze kumenyera n'umuririmvyikazi mwigeme ariko arabikora amaze imyaka ariko arakora ikoco guhimbaza. Rero akaba ariwe twakiriye azwi ku mazina ya Anny Godly, akaba ari umuririmbyi akora mu ishengero rya GGC mu mugwi GG Sound. Reka ndamuramutse nongera ndamuha n'ikaze cyane Anny Godly. Murakoze cyane. Na presence muga nibaza ko nabivuze byose. Ku mazina nitwa Anny Godly ntirampeba. Nsanzwe nyene ndumuhimbaji muri igikorwa cyo guhimbaza n'utazira Imana nk'uwagihamagariwe. Hanyuma nkuko mwabivuze nyene nsanzwe nsengera muri Eglise GGC. Umwungere wanje ni Pastor Patrick Ngendakumana. Hama nkaba ndi mu mugwi wa GG Sound uri muri iyo Eglise nyene. Ya no mugwi w'aba artiste bose. Ya uwo twibutsa ryari watanguye kikowa iribango ryo guhimbaza. Misanzwe guhimbaza no gutazira Imana nabitanguye kera kuva mu bwana bwanje. Ndi umwana yakuriye muri Sunday school. Hanyuma nkura ntozwa indero yo kubaha Imana, gusenga, kuririmba numva ari passion yanje, numva ari gikorwa nkora nkunda cyane. Hanyuma ndabikuriramo nyene muri Sunday school mpimbaza ntazira Imana. Ariko harageze igihe rero novuga nti niho nabigiyemo neza pana vya bindi byo kubibamwo kubera mu kivunga Jean, kubera ko abandi bana babikunda cyane, abandi bantu babikunda cyane babirimwo bikaba bera. Ariko harageze igihe ndumva yuko ari umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanje. Ari naho novuga naciye ntangura kuba sérieuse gose mwa kino gikorwa. C'était en 2015 niho numva nyene umuhamagaro w'Imana uri tangible ku buzima bwanje muri iyi façon nyene yuko nobigira as a ministry nk'igikorwa nyene nk'ibango. Rero 2015 ca ndatangura. Nibaza ko 2016 niho naciye ntangura kuja muri studio gukora indirimbo. Rero mu majambo make 2015 niho numvise nyene kizamutse muri jewe as a ministry. Usi album irimo n'indirimbo nkunda cyane yitwa Upendo. Washaka kuturimbira akantu gatonya? Okay. Upendo gani Yesu uliokufanya uniokoe. Leo mimi niko huru kwa ajili yako. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu kuzidi pia. Amen. Uratubwiye yuko watanguye igikorwa ukiri umwana. Hanyuma muri 2015 ucinjiramwe mu buryo n'ingufu zawe zose. Kubaza uravye abakobwa bari muri ribango usanga ari bakenya. Wibaza ko ariko beriki mu mashengero nivyo canke bakiri abana baba bakiri benshi mugabo bamaze kwigirwa imbere usanga n'abahora baririmba kera batakiririmba. Ni gikorwa novuga ni responsabilité au fait kandi niniya cyane. Ni gikorwa gisaba kwitanga, gisaba inguvu, gisaba umwete, gisaba kwitanga nyene kwitanga. Rero abigeme benshi iyo babonye ari ikintu kigiye gusa n'ikigumye kibagumira basanzwe bafise n'ayandi ma responsabilité kanaka bavuga ati
ayano yashira imbere aca yumva ko umenga iki kizananye ubundi bushobozi kananga adashobora guhandalinga. Mugabo kubganje namanizera ko dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Mwe mu Imana tubamo ni waduha izo nkomezi, rero beaucoup plus umwegera niwe aguha izo nkomezi zo gushobora gukora icyo gikorwa. Rero jewe kubganje nibwira ko nuko kuntu akabanga kawe naka antukuri mu bakobwa bake bafite album muri iki gihugu. Mba jewe akabanga kanje n'ubushobozi bwa mwe mu Imana bunkoreramo. Sinovuga ngo ni zindi nguvu z'umubiri canke ubundi bwenge mu buryo bugaragara, mugabo nkuko nako ndabivuga uko wihamwe mu Imana burya arakuyobora mu nzira zo kugororoka. Bibiliya nikitubwira atuyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Rero bisigura ngo wihereje mwe mu Imana ukamwiha nyene akugenza uko ashaka. Hari n'igihe Bibiliya tubwira ngo niwe aduha gukunda no gukora ibimuhimbara. Bisigura ngo rero uko ukominiya nawe kuba mu bucuti cyane nawe arakuyobora nyene muri izo nzira akaguha gukunda no gukora ibimuhimbara. Rero mvuze sokre urya niyo nyene. Hanyuma kuva muri 2015 gushika muri 2022 n'urugendo rutari ruke. Umaze guhura n'ibitari bike, mbega nize ntambamye ubona umaze guhura nazo ushaka kutubwira ngaho? Intambamye ni nyinshi ari nacyo gituma nibaza ko benshi bahava babivamo nyene bakabireka. Mugabo je nibwiye ngo intambamye ntizisigura ko umuntu acareka, ahubwo intambamye zisigura ko umuntu yongereza ingufu, yongereza ubushake, yongereza strategie, yongereza kwiyumvira gushika kure kugira ngo arengane izo ntambamye. Kuko twama tubona abantu benshi bashitse kure suko batahuye n'intambamye, ahubwo barahuye nazo mugabo bamenya ingene badiringana nazo kugira ngo bashike kwiyerekwa riri imbere yabo kuvyo kwihangiro ryabo. Rero intambamye mwa kino gikorwa zirahari, ni nyinshi. Urahura n'abantu baguca intege, abantu deja baguca intege akubwira ati ivyo bintu byo kuririmba vraiment ubona bizo gushikana hehe, nitubona iyo biriko biraja, nitubona amafaranga arimwo par exemple donc bakakubwira nyene yuko nta kintu gifadika kiriyo cyo guteza imbere, cyo kwemerera gushika ku ndoto zawe. Rero nk'iyo ni intambamye ya mbere, kuba muri societe wumva ata muntu numwe ari karakwankoraje entre guillemets, apana ata muntu numwe, ahubwo benshi bakudekuraja bakubwira nyene yuko gospel cyane ibintu byo kuririmba ngaha mu gihugu cacu ntawe biteza imbere, ntibishikana umuntu kure, so uwo bireka iski uwo vyirekeye ukarondera ibindi bintu ukora. Rero nkako iyo uhuye maze guhura n'abagenzi 4-5 bakubwira uko kuntu uba wumva umenga wocubumvira canke wocucika intege kugira ngo mubivemwo nyene hamurondere ivyo bindi bintu byoshobora gutuma wavansa mu buzima. Mugabo ivyo byose namanizera yuko umuhamagaro w'Imana urakomeye cyane kuruta intambamye. Rero hamwe n'ivyo canke ikindi kintu kiboneka nk'intambamye na ressources yacu, ngene dushobora kuja muri studio tugakora indirimbo, usanga umuntu abatorohewe cyane kuko bisaba inguvu nyinshi, zisaba ubushobozi, ndavyita amafinance, zisaba amafaranga kandi atari make, bisaba ko umuntu aba yicaye akegeranya amafinance atari make kugira ngo ashobore kuja gukora ico gikorwa. Rero iyo utariko uroroherwa mu kuyaronka, donc usanga igikorwa kica kiguma bikakudekuraja, kumva nyene Imana gute. Mugabo hagati yaho twizera yuko dusimana providing, dusimana ivyo dukeneye, hanyuma nyene iga providing mu buryo bumwe cyangwa ubundi, then ukaja muri studio ugakora. Rero mu ncamake
intambamyi zo zirahari n'izindi ntambamyi novuga n'ukuntu usanga nk'ibi hangano vyacu canke aya maproduit yacu indirimbo ukuntu ziba ziriko zirakirwa muri societe uba wakoze ugashiramo ingufu zawe zose umwete wawe wose amafinance yawe hanyuma wahagaruka ukaraba ingene ca gikorwa waravuze ati no mama iyo turiko turakora ibikorwa nk'ibi by'izi ndirimbo zo guhimbaza ngo utazira Imana jewe ndazi yuko ubwa mbere mba ndiko ni adressa ku Mana nshima Imana mvuga ubukuru bwayo nkayibwira mugabo hari n'ikindi kigira kabiri nyadressa ku bantu mba nkeneye yuko abantu baza kugira ngo nabo bandojanye duhimbaze tutazira Imana ko namaze kumenya yuko umuntu wese yaremwe n'Imana nzima ariho kugira ngo aheshe icubahiro data rero muri ivyo agira abantu bamuridinga bamurongorera muri ugo ruzi rwo guhimbaza no gutazira Imana kimwe rero mu biba canke mu bifasha abantu guhimbaza no gutazira Imana ni izi ndirimbo tubazanira ni izi ndirimbo tugenda muri studio tugakora ku buryo naho uba wibereye muri biro yawe ku kazi uri kurakora ugumana ka melody ya ndirimbo ya majambo ari muri ya ndirimbo uhimbaza Imana utazira Imana ivyo rero nako ndavuga kukungene usanga vyakiriwe muri societe gasanga nyene indirimbo nyene za ego yasohotse mugabo ndiko urabona move yayo muri societe ngene yakiriwe nako kaca kaba kantu gaca intege umuririmbyi rero mvuze mu majambo make utwo ni tumwe muri tweshe muririmbyi agenda arahura natwo tukamudekuraja kumva nyene menga ni intambamye zo mubuza kwa avance zo mubuza kubandanya mugabo nyene nkuko natanguye ndabivuga ntituzobivamo tuzokomeza gushika mpaka nyene byakiriwe gushika mpaka nyene bizanye umusaruro gushika mpaka nyene icubahiro c'umwami wacu Yesu Kristo tukidugije hejuru donc bishatse kuvuga gazina risumba yandi mazina yose turyamamaje nyene ari ryo risigaye riganje hose mu bantu mu bintu donc ryaramenyekanye abantu basigaye bazi yuko ari ryo ryonyene ryo guhimbazwa ryo gupfukamirwa ryo kubahwa amen wavuze umuhamagaro ongera uvuga yuko ntituzobivamo kugira ugire declaration nk'iyo nuko uba ufise ingufu conviction canke kwemezwa kwagutumye winjira neza muri ico gikorwa ndashaka kukubaza mbega nize ntumbero zakujanye muri ico gikorwa intumbero nyamukuru ni kugira ngo namamaze ishimwe ry'amamagaye mvuge Kristo mpimbaza Imana ndamumenyekanishe no mu batamuzi ndetse no mu bamuzi kugira ngo babandanye bamumenya beaucoup plus rero icambere numva nyene nuko nosema ko ndabizi ko Imana yantoranirije icyo gikorwa kugikora gutyo mugabo mfise uko kwemezwa yuko nyene mpari kubwico donc nico mbereyeho numva umunezero wanje uraho nyene donc nico kintu mbamwe nkumva nyene umunezero wanje urujujwe nkumva nyene antuka sinzi kumaze kubona uko zikintu kumva nyene urabaye satisfait kumva ati vraiment ndabayeho urumva ndabayeho rero numva umunezero wanje uraho nyene iyo ndiko ndahimbaza ndiko ndatazira Imana mba numva nyene umunezero wanje urujujwe niki kintu nyene ndakoze ico nategezwa gukora ucinyibutsa kufise n'indirimbo nshasha yitwa ndabizi ngo tumbira akantu gatanya kugira abantu bayumve juste ko wankunze kuva kera mbere inshuti mbere umugenzi nta babiri nkawe ntabo ni wewe mfise Yesu we ndabizi
ndabizi ndabizi ndabizi ndabizi ndabizi kuko ndabizi kutazonta ndabizi neza kutazompeba sinkekeranya ko nduwawe ni wewe buzima ni wewe mahoro icyo ndi cyose ni wewe yo kuko ndabizi kutazontaye ndabizi neza kutazompeba sinkekeranya ko nduwawe ni wewe buzima ni wewe mahoro icyo ndi cyose ni wowe. Amen. 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 Indirimbo nshasha isohotse muri 2022. Byagenze gute kugira ngo wisohore ibona kandi tuzi yuko ufite album umugabo ata indirimbo wari bwakora amashusho? Ni kujya kuntu Imana ishobora kugutereka ku mutima ikintu ukumva nyene hari ukuntu nyene kiguhaye kimeze, hari ukuntu kizananye ama instructions kanaka ukumva sinovuga ngo yabaye ngo nari mfatiye kuri ibi canke biriya niki, ndabizi yaje nyene yikwije yaje nyene yikwije narayirose mu buryo bw'igitangaza, mu buryo nari muri meditation y'urukundo rw'Imana yo y'ineza y'Imana ingene Imana igira neza. Uti vyari bigenze gute? Ndumuntu nkunda kwiyumvira, nkiyumvira kuri passé kahise, nkiyumvira kuri présent, nkiyumvira kuri futur. Tukuvuga ngo iyo ndamutse niyumviriye kuri kahise numva nyene ineza y'Imana irahebuje. Mba nibutse ibintu byinshi, aho umuntu yagiye araca, ibyagiye biramubako, hanyuma ukabona ikiganza c'Imana ya ukabona ingene Imana igira neza. Rero ari ahantu navuze ngo nkiri urusoro mu nda ya mama warambona nkiri urusoro, donc jewe ntazi yondi, ntazi ngo ndiki, ntazi ngo nzobiki, ntazi Imana yarinzi. Bisigura ngo ubuzima bwanje si accident mu maso y'Imana. Imana yoyo yarinzi ko nzobaho muri kino kinjana, ko nzoba meze uko meze, mbere nico ntaraba, ico ntaracika ubu Imana yo irakiza. Rero ndiko ndamedita kuri iyo neza y'Imana, mfatiye kuri kahise, nkaraba imitego y'umwasi Imana yagiye irantambutsa, ahantu navuga nti Imana none aha naho cingira iki, naho bice bigenda gute? Ukabona Imana yabikoze, wasohotse aho hantu amahoro, warenganya amahoro. Ivyo nyene ukaca wibuka yuko si inkomezi zawe, si ububasha bwawe, si n'ubwenge bwawe, ntufatiye ku kindi kintu na kimwe co hanze kugira ngo ube wari gushobora gusohoka aho hantu amahoro. Mugabo juste ni neza y'Imana n'urukundo rwayo rurengeye imipfunda rurengeye intambamyi zose, rurengeye ruri hejuru y'ikintu cyose. Donc ukacibona nyene Imana warahabaye, Imana warambereye inshuti, warambereye umugenzi, warambereye umujyanama mwiza, warambereye ubwigobeko nyene, narakubonye. Rero ndabizi ica irazamuka, hanyuma ndavuga nti ndabizi ko tazona. Aho rero nariko ndaprojecta muri icyo ca yanje, ndavuga nti kuko ndabizi ko tazona,
ndabizi neza kutazompeba sinkekeranya ko nduwawe ni wewe buzima ni wewe mahoro ico ndi cose ni wowe ya nyene birumvikana ndabizi nyene ntuzondeka uri kumwe nanje kandi ni kwijambo ryayo rivuga yavuze ko itazotureka itarashitsa ico yatuvuzeko bisigura nyene ngo ari kumwe natwe kandi naco tuzoshika amahoro. Amen. Nk'umuntu afise ibibazo muri kino gihe ari mu bwoba bw'ubuzima urumva iyo ndirimbo yo ubuhe butumwa imuha ubutumwa yuko Imana ariyo kwizerwa ashishikare kuyize. Ndamaze kubona ko akenshi abantu tunanirwa no kwizera Imana hajya bakubwira ngo yabivuyemwo yabihevye yabiretse ni kubera ko yageze ahantu yumva ati jewe ibintu byo kwizera Imana ndabihevye kuko sindiko ndabona Jean ivyo nari niteze kubona sindiko ndabona amahezita nashaka kubona. Hari n'abagera kuri niveau yo kwiyahura. Of course hajya rero kwiyahura nuko ni dogre ya nyuma avuga ati je vyanse donc better to die. Numva vyanse nta kundi ko ndi bubigire reka mugabo imbere yuko ushika aho hantu unyemerere mbanze ndakubwire ni subira wizera Imana kandi hariho ijambo ntaco donc ako kuntu umuntu aba ari ahantu ariko arakubitika n'ibintu kanaka bitandukanye kandi vyose biba bigamije gushira kuhereza ubuzima bwiwe kumwereka yuko Imana sihiri Imana yamwirengagije Imana yamutaye mugabo Imana nta muntu numwe yigerita oya Imana nta muntu numwe yigera ireka ita ahubwo twebwe nitwe tuyivako biciye mu vyiyumviro vyacu nyene byo kubivamwo byo kumva wo biheba kumva nyene worekura urumva sino Imana yoyo ibiri hafi yacu ibiri kumwe natwe iyo twari tuzi urukundo Imana dukunda Imana iradukunda cyane tellement que ibabarana natwe tubabaye cyo bibaza Imana ibabarana natwe bishitse ukababara Imana ibabarana nawe utwenze twengana nawe iryoherwana nawe bisigura ngo iragukunda tellement que yumva ibikubayeko nivyo biyibayeko rero nobwira umuntu ariko araca mu bihe kanaka d'abord iyi ndirimbo ndayigutuye ndabizi Imana ntizokureka Imana ntizokwemerera yuko ubuzima bwawe bumanuka buja muri rwagobo rw'amahonero oya ariko Imana izokuzamura ufata ukuboko igukureyo kandi uzosohokayo uri amahoro umeze neza ufise ishimwe. Amen. Ndashaka utubwire ku bushobozi bwo kumenya kuko hariho nawe uje kubivuga ati yaho mwari muzi urukundo Imana ibakunda urumva ko hariho ikintu cyo kumenya ubushobozi bwo kumenya ikintu ukaza ahantu uvuga uti ubu ndabizi neza ubushobozi bwo kumenya ikintu nuko kuntu nyene nturekura byoroshe nk'ubu uzi yuko hari ikintu utanguye kandi ukabuza amaherezo yacu pe importe ibyo uza guhura navyo mu nzira uri ready kubandanya mpakushitsi kubera ko urabizi yuko ngaho naho uri kuraca gusa mugabo sina amaherezo urayazi. Example ni ya Jesus Yesu umwami wacu yaraje ngaha kwisaje kuducungura mugabo hagati yaho kugira ngo ashika ahantu apfa yahuye n'ibintu byinshi yahuye n'abantu bashaka kumuterera mu kinogo mu mwonga donc mu kinogo kugira ngo amererwe nabi mugabo birika tugira ngo akabacamwo akigira yahuye n'abantu batamukunda batamwereka urukundo ahubwo bagomba bamuhama rumva nyene bamwereka yuko he is nothing
kandi yari we buzima ariko byose arabyihanganira kandi undura ahura n'ibindi bintu ku musaraba arakubitwa arakogwa isoni yambika ubusa arabambwa bamucumita amacumu urumva mugabo bitubwira ngo icatumye avyihanganira yarazi umunezero yashizwe imbere ivyo byose donc yavuga ati kubita uko mushaka icyo nzi cyoje hari umuntu ariko arabohoka urumva cumita amacumu icyo nzi cyoje hari abantu bariko barakira kuko bibiri tugira ngo mu nguma ziwe twarakize urumva mu mishishago yiwe twakize ingwara zose nukuvuga ngo yari karabona abo bantu biciye muri iyo mishishago yiwe baca bakira ingwara yari karabona ingene yambitswe ubusa hari abantu bazoca bambara bakabegwa yari karabona avumwa mate mugabo hari abantu bazoca bacika abakunzwe hazoca hacika abantu bo gushemagizwa abantu bo kubahwa abantu bagaciro nk'ivyaremwe bishasha rero ivyo kubera ko yarabizi nivyo byamuhaye kwihanganira umusaraba ntiyagira ikindi soni zawo rero ubushobozi bwo kumenya bukuzana ahantu udacika intege bukuzana ahantu wumva wo kwihanganira ibisigaye vyose kubera kurazi iherezo rero nobwira umuntu ngo abandanye kumenya abandanye kumenya ubunini bw'Imana abandanye kumenya Kristo abandanye kumenya ijambo ry'Imana rizomushoboza gushikama hakintu Paulo yandikiye abikorosaye je crois avuga ngo ndabasengera kugira ngo murushirizeho kumenya donc barushirizeho kumenya no kuvuga ngo ntiyashaka ko bamumenya gushika ahantu kana kugera kuri etape yo mu ntango mugabo yavuga ngo murushirizeho kumenya ndabasengera kugira ngo donc ko yarabiza ati uko babandanya kumumenya meni majambo uko babandanya kumuhishurirwa niko babandanya kubaho ihishurirwa ry'icari uko babandanya kumenya Kristo bakamenya ubunini bwiwe bakamenya urukundo rwiwe bakamenya ko abakunze bakamenya yuko abitwararitse ababa hagufi mu bivyoba vyose donc ntibizokoroha yuko babivamo ntibizokoroha yuko bahereza ikibanzo mugwanitse ahubwo bazomenya ubunini bw'Imana bamenye yuko atakintu na kimwe cyo shobora kugira ico kibagira bazomenya yuko Kristo ari mu ruhande rwabo hama bacomenya ati aha ndakingiwe aha ndafise umwami aganje mu buzima bwanje kubyo atakintu na kimwe cyo shobora kugira ico kingitse turi mu kiganiro Himbaza ndashaka kukubaza mbega ni gute ibyo byose byoshobora twobigomorera muri ubuzima bwo guhimbaza mu bisanzwe umuntu ahimbaza guhimbaza neza kumatanya no kumenya iki kumenya Kristo Bibiri tugira muri Colossiens 3:16 hatubwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri twebwe rigwiriye riri mu bwenge bwose mwandi majambo n'ukuntu umuntu tubizanye muri angle yo guhimbaza ukuntu umuntu ahimbaza Imana yategezwe kuba yuzuye ijambo azi ijambo yaramenye ijambo donc abayeho ubuzima bw'ijambo abayeho ubuzima bwo guhishurirwa ijambo guhishurirwa icimana iri mu buzima bwiwe guhishurirwa la grandeur ubunini bw'ivy'Imana yakoze mu buzima bwiwe rero anglo nukuntu nyene nk'abantu bahimbaza Imana niho tuvuze igikorwa cyo guhimbaza ntihagire umuntu yumva ngo banaka babisigiwe oya ahubwo twumve yuko ni igikorwa cya twese abavutse bwa kabiri twese abana b'Imana umuntu wese yaravutse bwa kabiri ufise ijwi rimeze gute cyangwa uko rimeze ko ndabizi ko hageze muri uko kuntu ko guhimbaza Imana yoyo yifokasinze kuri uyo mutima wawe ukuntu uriko urasuka ibikuzuye ukuntu uri kurasuka icyumaze gutahura kuri yo uvuga ati Mana uri nkuru Mana urabereye ishimwe Mana ubereye guhimbazwa no gutazirwa ufatiye ku nibi ndavyicuri mu buzima bwanje ndavye iryo wakoze mu buzima bwanje ndaguhimbaje ndagutaziriye kurakubereye gushimwa rero muri ivyo numva nyene twoba abantu buzuye ijambo buzuye hishurirwa ijambo ry'Imana buzuye hishurirwa ry'Imana
iri. Amen. Amen. Urakoze cyane, ndagushimira kuba waje mu kiganiro. Murakoze cyane namwe. Nanje reka mbonereho akaryo ko kubashimira cyane. Ndashimiye television Heritage kuntu mwama muduha akaryo ko kuza kugira ngo tuganire n'abera b'Imana, tuganire n'ubwoko bw'Imana, hanyuma tubonereho kuvuga Kristo tumwamamaze nyene, tukaronka akaryo ko guhimbaza Imana hamwe namwe. Ndabashimiye cyane, nongera nshimira namwe Nike Bonaventure. En tout cas, merci beaucoup. Murakoze. Ya reka tubereke indirimbo ndabizi inyuma y'ikiganiro, ariko Himbaza tubabwire tuti naho utaha mushishikare kugira ibihe byiza na televiziyo yanyu. Bye bye.